abakenyezi barahohoterwa ku buryo butandukanye. Hariho mbare ndavuga mu Gifaransa hari ama violence physique, hariho psychologique, hariho biratandukanye cyane bishikira abakenyezi kumbure n'abagabo birabashikira, ariko je naje nserukira abakenyezi. Donc turi muri iyo 16 jours zo kurwanya ayo mabi akorerwa abakenyezi n'abana b'abakobwa, abigeme bose, abantu bose b'igitsina gore. Si ndabatahura, ariko ni hagarika garukirizaho. Ibimaze kuba ni byinshi cyane, abakomeretse ni benshi cyane. Ubu bigiriye bishobora gushikira umushikawe, bishobora gushikira umwana wawe. Hagarika ayo mabi, wiyumvire uronka ubuntu muri wewe. Ego. Yes, welcome to Open Mic. My name is Patrick. Turi kumwe n'umuririmvyikazi Vania Ice. Ndakuramukije. Ndakuramukije cyane. Nze neza. Ndashima. So, sije yatumye ndaguhamagara ni uruganda canke projet canke imisi 16 yo kugwanya amabi akorerwa abakenyezi cyo kimwe n'abagabo muri rusange. Bimeze gute mwihohoterwa ryikubagurwa ku bakenyezi? Abakenyezi barahohoterwa ku buryo butandukanye. Hariho mbare ndavuga mu Gifaransa hari ama violence physique, hariho psychologique, hariho biratandukanye cyane bishikira abakenyezi kumbure n'abagabo birabashikira, ariko je naje nserukira abakenyezi. Donc turi muri iyo 16 jours zo kurwanya ayo mabi akorerwa abakenyezi n'abana b'abakobwa, abigeme bose, abantu bose b'igitsina gore. Ari igihe usanga umuntu yarahohotewe cyane mu kibano, ugasanga bimaze imyaka myinshi, ugasanga araburahana ashobora kuvugira, nikaye kamotera kuri bene abo. Bene nk'abo umuntu yobatera akamu ko gushobora kuvuga. Hari ibigo vyumviriza abantu, hari abapsikologe udashobora kubashikira, hariho ibigo. Hama urondere n'umuntu n'uwo woba wizeye, kuko rebaza yuko bikwica gusumba iyo bibitse muri wewe. Hama namba ari uwo woshobora kurega yoba yaragukoreye ayo mabi, komsa ntibizoshikire mutonyi wawe canke uwundi wese wo muri ico kibano. Hari abatinya no kunabivuga kuko usanga ba papa wabo bo bamenga batije agaciro imiryango bavukamwo canke bakoboka cyane no mwishura abasanzwe agira. Nabo bo kuyugurura gute muri rusange? Biragoye cyane kubera nibaza yuko societe yacu itatwigisha kuyugurura gose. Nkuko no kuja ku psychologue benshi bavyita ko arukugwara mu mutwe, alors que birakenewe cyane iyo usanzwe ufise ikikubakiye cose. Abo bose nobahimiriza kugerageza kuguruka, hama ukabwira umuntu n'ugatoba w'umuvyeyi wawe, hama nabo bavyeyi cyane bakumviriza abana babo, bakababa hafi, bagafata umwanya wo kuyaga n'abana, niho bazobugurukira hagize ikibabako. Hama bakabereka yuko ari ibintu bishoboka gushika, komsa bakaraba ingene babigwanyiriza hamwe. Uwo vyashikiye naho bakamuba hafi, batarinze baramutera ivyatsi. Nkeka gote uhereza abavyeyi cyane abagabo bagikora ayo mabi? Si ndabatahura, ariko ni hagarika garukirizaho. Ibimaze kuba ni byinshi cyane, abakomeretse ni benshi cyane. Ubu bigiriye bishobora gushikira umushikawe, bishobora gushikira umwana wawe. Hagarika ayo mabi, wiyumvire uronka ubuntu muri wewe. Ego. So ni ya misi 16 hazoba igiteramo kuri 16 Kamenge. Kwinjira nigihe kubuntu, hama kwinjira tuzotangura isaha 2 z'umuhingamo zo mu gitondo. Z'umuhinga. Nabito. Ama ni tariko 8 kuri 16 Kamenge. Hazoba muri Vikazi Vania Ice, muri Vikazi Stanish. Ego, hazoba hari abaririmbyi benshi cyane rurangiranwa ba hano. Satbi, hariho Stanish, hariho Vishulo, hariho Andi Mwag, hariho Dramati, hakabaho na Vania Ice. Nibaza ko twotumira abantu bakaza kugira ngo bashobore kumva za message. Ego. Zijaye n'ivyo siyohohoterwa nikubagurwa rishingiye ku bakenyezi cyo kimwe n'abagabo. Ndagushimire cyane Vania Ice. Murakoze cyane ko namwabyiye. Asante.